Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Emmanuel Nyongeko. Musangwa amahoro nshuti namwe bakunzi ba radio RPA mwitavye isango ry'amakuru twabateguriye kuri uno munsi wa kabiri igenekerezo rya 2021 ukwezi kwa Munyonyo umwaka wa 2023 mu nkundire ndahere kuri bikuru biyagize. Uguhonyanga amategeko ajanye n'ipfungwa ry'agateganyo ni kimwe mu bituma muri kino gihe amabohero atandukanye y'igihugu arangwamwo ibitigiri vy'umurengera by'abanyororo bishikirizwa n'ishirahamwe Akate Burundi nyuma yaho umushikiranganje w'ubutungane amenyeshereje ko atangazwa n'ingene amabohero arimwo ibitigiri vy'umurengera by'abapfungwa. Leta y'u Burundi yakoze ibiciye kubiri n'amategeko mu guhagarika uturusho hamwe no dushiruka bute umukozi aronka umwaka uheze urunani mpuzamasendica Kosibo bati hari hakwiye ibiganiro kugira ngo abakozi baronke ivyo bafitiye uburenganzira. Turabwira n'ibijanye n'abarimyi bicaye bo mu ntara ya Kayanza basaba kongerwa amafaranga bahabwa ku kilo c'amababi y'icayi kuko ibikorwa bibavuna kugira ngo bashike kuyisarura. Aya hamwe n'ayandi twabateguriye ni mukanya mwidonido. Ndasubiye kwaramutsa duhere mu gisata cy'ubutungane mwari mpejeje kubyumva ndabica ku masonga biratangaje kumva umushikiranganje w'ubutungane atangazwa nuko amabohero yarengewe n'ubwinshi bw'abafungwa kandi ari we yategerezwa kubimenya ubwa mbere bishikirizwa n'urongo y'igisata c'amategeko mwishira hamwe ro Kristo rigwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu Akate Burundi. Umushingwa manza Jean Claude Ntiburumusi avuga ko ukutubahiriza amategeko agenga ifungwa ry'agateganyo bituma ivyo bitigiri vyongereka akabona ko hageze ko amajambo y'uwo mushikiranganje yokurikizwa n'ibikorwa bigaragara kugira ngo ivyo bintu bikosorwe. Kurikira umushingwa manza Jean Claude Ntiburumusi ajeje gisata c'amategeko mwishira hamwe Akate Burundi. Muri Akate Burundi tubona yuko byavuzwe n'umushikiranganje w'ubutungane avuga nk'ivyo natwe twama twashikirije mu maraporo tanga tuvuga yuko biharuro vy'abanyororo ari vyinshi cyane uravye amabohero ububasha afise bwo kwakira abantu. Igitangaje nuko biriko biravugwa n'umushikiranganje umengana umuntu mushasha abibonye no munsi kandi ari ibintu bimaze igihe. Yavuga ko yinjiye mu bohero rya Mpimba akabona uko abantu babayeho bikamutera ubwoba. Umengana umuntu w'umushitsi avuye ahandi kandi abo bantu ari we abajejwe yategerezwa kuba bizi n'igitigiri uko kiduga kose aguma bibona kuko ubushikiranganje bwiwe busohora ibitigiri imisi yose. Igitigira avuga 17% hari amabohero amwe binarenga gose imbere twohera no bohero rya Muramvya usanga rishikana hafi ibice 8% murumva ko ahantu hashobora kuryama umuntu umwe haba hajyamye abantu 8 birateye ubwoba gose. Ikindi rero kitangaje nuko naho bivuga uko ata politike tubona iboneka y'ubwo bushikiranganje nyene ubona ko bashaka kugabanya ivyo bitigiri kuko na komisiyo bari bashizeho yamaho iraba ivyo gukurikirana abanyororo kuntu bogabanuka maze imisi atabirikira rekura. Umushikiranganje w'ubutungane aravuga yuko abantu basigaye bafungwa ico bayise presumption d'innocence kuvuga ko umuntu wese aguma ari umwere gushikaho sentare ivugiye yuko yagiriye icaha ariko taboneka abantu bose bafukwa baza bagashika bapfungwa. Natwe tubibona gutyo mugabo nuko tubona yuko atagikorwa kugira ngo ahane abo bantu baguma buzuza amabohero kuko benshi usanga babikora kumvo z'ibiturire hari n'ibindi mu mvo za politike kuko bafata abantu kubera batavuga rumwe na leta bose bagapfunga abo mbere umenga umushikiranganje wewe nk'abo usanga ataco anabavuga ko cyane ariko nabo bari muri abo buzuza ibitigiri bikaba vyinshi. Hari nibi rero vyuko bacamanza baguma bapfunga abantu bagiriye icaha bakabacira iminyororo aho ko boraba ibindi bikorwa bo bakoresha vy'inyungu kandi bisanzwe biri no mu bihano bitekanijwe n'igitambana vyacu Burundi. Muri Akate Burundi rero tuvuga duti imyidogo y'umushikiranganje ntikwiye gusaba yuko yokurikizwa n'ibikorwa bigaragara cyane mu gushira mu ngiro umugambi uboneka kandi bagahimiriza abatwara amaparke aba procureur utabikoze akamukura kuko ari mu minwe yiwe niwa muraba kuko nabo batwagwa mu bushikiranganje bw'ubutungane.
twari tuvuga duti yaba by'amategeko ajanye n'ipfungwa ry'agateganyo yubahirizwa nk'uko biri mu ibwirizwa shingiro bikaba mbere no mu gitabo kigenga amatohoza n'iburanisha z'imanza z'ivyaha ibitigiri dufise uno munsi mu bohero ntiba bingana uwo yari Jean Claude Ntiburimunsi ajeje igisata c'amategeko mwishirahamwe Akate Burundi. Tubandaniriza mu bijanye n'intwaro, intererano zimaze imisi zapfa ku nguvu abanyagihugu muri komine ya Burambi intara ya Rumonge n'umugambwe CNDD-FDD ziri muri politike y'uwo mugambwe uri ku butegetsi yo gucinyiza abarundi. Uwo n'umwihwezo wa Epitase Shimirimana umuvugizi w'umugambwe MSD afatiye ku ngene mwene izo ntererano zimaze no gutangishwa no mu bindi bice vy'igihugu. Uyo munyepolitike avuga kandi ko abanyagihugu batakigira n'uwo baganyira bivanye nuko abo botabaje uhereye ku mukuru w'igihugu batarajwe ishinga n'ineza y'abanyagihugu. Epitase Shimirimana avugira umugambwe uharanira gufatana mu nda hamwe n'intwaro rusangi MSD. Murazi ko atakwezi kwijana uwo mugambo canke umukuru w'igihugu badatunganije ibikorane bagaheza bagategeka abanyagihugu kwegeranya ibintu byose batunze, ibiribwa, ibitungwa hamwe n'amafaranga kugira ngo babishikanire abategetsi b'umugambwe canke umukuru w'igihugu n'umukenyezi wiwe. N'ibintu bibabaje cyane kandi biteye isoni ku gihugu kigengwa n'amategeko kandi vyitwa yuko cikukiye. Ariko rero mu mugambo MSD ntibidutangaza. Murazi ko umukuru w'igihugu bwiwe adasiba gukindaga abarundi no kubitamba ku muvyimba ko badakenye ko abarundi bahaze, bisobanura kwamarira abarundi bafise, kubukene abarundi bafise, ko kwijigwa n'umubabaro biranga abarundi muri kino gihe. Ivyo byose ataco bigiye umukuru w'igihugu. Muca mwumva ko abarundi badafise aho bashobora kwitura canke badafise ushobora kubatunganiriza kugira ngo bareke kubiba, kuko uwo batunganirije ahubwo ari wategeka ko babiba ivyabo. Kuko iyo baba bafise umukuru w'igihugu yitaho ibibazo by'abanyagihugu, umukuru w'igihugu ahanzwe n'ingorane z'abanyagihugu, aba bariko baribwa aya mafaranga bo kwituye umukuru w'igihugu kugira ngo batunganirize. Ntibishoboka ko umuntu bashikanira ivyo bintu vyibwa abanyagihugu ko bazomwitura ngo ashobore kubatunganiriza. Nico gituma ibibazo byose abanyagihugu bafise, amagorwa yose abanyagihugu bafise, n'izi ngorane zose turi muno munsi kwa hanini no mu bazitera umukuru w'igihugu bwiwe co kimwe n'umugambwe wiwe aribo baza kwisonga. Nico gituma tuboneyeho akanya ko kuvunira akagohe abarundi. Nibareke kubandanya bemera kwibwa, ahubwo nibavyanke bibutsa abategetsi hamwe n'abarongoye umugambo CNDD-FDD ko amafaranga yose, ko ibintu byose bidategekanijwe n'itegeko bidashoboka ko babandanya babitanga, kuko ari ubusuma bweruye bukorwa n'inzego z'igihugu. Tukiri mu gisata c'intwaro, urunani mpuzamasendica Possible ruriyamiriza ingingo ya leta yo guhagarika uturusho umukozi aronka umwaka uheze hamwe n'udushiruka bute mw'itangazo. Ubwo runani rwasohoye ku munsi wa gatanu w'indwi iheze ruvuga ko leta yaciye kubiri n'amasezerano bari bagiriraniye mu biganiro by'abahuza. Narase Hakizimana icegera c'umukuru w'ubwo runani avuga ko mu kwihereranya ibijanye n'utwo turusho leta iri kwihonyanga amategeko mpuzamakungu ajanye n'ubwigenge bw'amasendica. Narase Hakizimana icegera c'umukuru wa Possible. Suite aux grognes et lamentations en provenance des personnels des différentes institutions publiques à statut spécial kubera imyidogo n'umwikomo w'abakozi ba leta bari bafise amategeko abagenga biharije kujanye no kudashira mu ngiro itegeko ry'umukuru w'igihugu inimero 100/193 ryo kuwa mbere Nyakanga mu mwaka wa 2023 rivuga ku bijanye n'ihagarikwa ry'uburusho no dushiruka bute ku bakozi ba leta bafise amategeko abagenga biharije. Ibiro vy'urunani mpuzamasendica Possible vyatunganije inama kw'igenekerezo rya 6 mu kwezi kwa Munyonyo kugira bihweze ivyifuzo vy'abakozi hamwe n'iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu. Inyuma y'umwihwezo
ibiro vya Kosibu bimenyesheje ibi bikurikira. Ubwa mbere bivanye n'ihagarikwa ry'uburusho umukozi aronka umwaka uheze hafatiwe ku mwimbo yatanze uturusho n'utushiruka bute amashirahamwe arukiye muri urunani yari yamirije iyo ngingo hakaba harabaye ibiganiro. Urunani mpuzamahanga Kosibu rumenyesha ko leta yahonyanze ubwigenge bw'amasendika nk'uko bisigurwa n'amategeko y'igihugu na mpuzamakungu. Mu guhagarika uturusho dufatiye ku myaka umuntu amaze mu kazi, leta yahonyanze itegeko rya 98 ry'amasezerano y'akazi y'ishirahamwe mpuzamakungu riraye ibijanye n'akazi OIT ku bijanye n'ibiganiro hamwe n'amasezerano y'igihugu agenga akazi yo kwigenekerezo ry'icenda mu kwezi kwa kane mu mwaka w'1980 amasezerano yumvikanywe hagati y'ishirahamwe ry'abakoresha AEB hamwe n'abakozi ITB akaba yemejwe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo mu 1984. Urunani mpuzamahanga Kosibu rusaba ko itegeko ry'umukuru w'igihugu inimero 100/193 ryo kuwa mbere Nyakanga rivuga ku bijanye n'ihagarikwa ry'uburusho n'udushiruka bute ku bakozi ba leta bafise amategeko abagenga biharije yisunga amasezerano yo kwa 13 ndamukiza mu mwaka wa 2017. Amasezerano yahagarikiwe na CNDS akaba yabaye hagati y'abaserukiye leta n'unani mpuzamahanga Kosibu. Ayo masezerano yategeka iyubahirizwa ry'amategeko agenga abakozi, ariko ikibabaje nuko leta itarashira mu ngiro ayo masezerano mu gihe abakozi batayengeshanya kubisaba inzego zitandukanye. Ingaruka nuko hari abakozi umushahara wabo utigera uhinduka kuva mu mwaka wa 2015 gushika muri no mwaka naho baba bafise uburambe mu kazi. Continue à percevoir le même salaire depuis 2015 jusqu'en 2023 malgré l'écart d'ancienneté dans la carrière. Mu runani Kosibu bamenyesha ko baguma barindiriye ibiganiro kugira ngo iyo ngorane ijanye n'uburusho abakozi batakironka itora inyishu, abakozi baronke uturusho bafitiye uburenganzira. Muri ko mukurikira radio RPA ijwi ry'abanyagihugu, tumira amategato dushe tubananya n'amakuru twabateguriye. RPA Umugambi wo gufungurira abanyeshure mu mashure mato mato utera unigirwa mu menshi na bamwe mu bayobozi b'amashure kw'ishure shingiro rya Gitwenzi ni muri komine Ntega intara ya Kirundo mu kiringo c'indwi imwe gusa ibifungurwa bikuwe mu bubiko byafashwe inshuro zitatu n'ubusuma buba buhagarikiwe n'umuyobozi w'ishure. Inkuru tubaza Eric Niyonzima. Ibifungurwa vyo bwa mbere bivuye kw'ishuri shingiro rya Gitwenzi muri komine Ntega intara ya Kirundo vyafashwe ku igenekerezo rya 17 uku kwezi. Vyari bira amajana 6 vy'umuceri vyafatanywe umwe mu badandaza bo muri iyo komine. Amaze gufatwa isoko ryacu rivuga ko yavuye adondagura urutonde rw'abantu bakuru kuri iryo shuri bakorana muri ubwo busuma. Kwisonga yavuze Shemezimana Innocent umuyobozi w'ishuri. Bukiye kwa 18 uku kwezi nyene hafashwe imifuko 17 y'ibifungurwa bivuye mu bubiko bw'iryo shuri. Imifuko 14 ari y'umuceri akabamwo n'itatu y'ubushaza. Ivyahereye aho kuko no kwa 19 harafashwe ibindi yari imifuko 2 y'ubushaza. Abaketswe rero muri ubwo busuma uhereye ku muyobozi Shemezimana Innocent Nyandwi Odas ari we yarajejwe ububiko, naho barubika Michel yarajejwe gusinyira ibisohotse bija gutekwa na Kubwimana Clementine umudandaza na Thomas Zirumbanje umuzamu kuri iryo shuri barafashwe ubaka bari mu minwe y'inyamiramabi. Umugambi wo kugaburira abana ku ishuri wasimbatajwe kugira bafasha abana kwiga batagoyagoya kubera bamwe na bamwe basanzwe bava no mu miryango atako yifashe. Uwo mugambi gushika ubuwerekeye amashuri amajana 847 yo mu ntara ndwi z'igihugu ni Bubanza, Bujumbura, Cibitoke, Gitega, Muyinga, Ngozi na Kirundo. Liboire Bigirimana ajeje uwo mugambi ku rwego rw'igihugu akongera akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'indero. Imbere y'uko umwaka w'ishuri wa 2023 na 2024 utangura, leta y'u Burundi yategekanya guterera muri uwo mugambi amadolari angana n'imiliyoni 6 avuye ku miliyoni 2 z'amadolari yari sanzwe itanga. Bamwe mu bafasha rero muri uwo mugambi harimo ishirahamwe PAM na leta y'u Buholandi. Eric Niyonzima. Tuve mu Kirundo tuje mu ntara ya Kayanza tuvuga ibijanye n'uburimyi. Bamwe mu barimyi bicaye mu makomine ya Murutana Kabarore basaba ishirahamwe OTB kongereza impembo yabo. Abo barimyi bavuga ko amafaranga amajana 350 bahabwa ku kilo c'amababi y'icayi adakwiye uravye akazi bakora gushika basorome. Emile Nibasumba. Icyayi nukuri kiravuna urume iruhande yuko bakoresha inguvu nyinshi mu kugikorera, abanyagihugu bamwe bamwe bo mu makomine ya Muruta na Kabarore mu ntara ya Kayanza bavuga ko bakoresha amafaranga menshi mu burimyi bw'icyayi. Ubu n'umwe muri bo. Umuntu abagara icyayi, umuntu akata icyayi, umuntu asasira icyayi, bose bahembwa na nyene icyayi. Uwamufashije kugisoroma amuhemba amahera 120 ku kilo. Hanyuma uwamufashije gutema igiti kimwe bagitemera amafaranga 105. Uwamufashije gusasira canke kubagara
abahemba ibihumbi 3 4 gutyo ku munsi umukozi umwe. Baravye inguvu hamwe n'amafaranga bakoresha, abo banyagihugu babona ko amafaranga 350 bahembwa ku kiro c'amababi y'icayi nishira hamwe OTB atakintu kinini abafasha. Abo barimyi b'icayi bagasaba ko leta yokongereza ayo mafaranga bahabwa kuko ari make. Abo banyagihugu bo mu makomine ya Muruta na Kabarore bavuga ko iyi imirima yabo ibirimwe ibindi bitegwa atari icayi baba bunguka. Tumanuke mu gisagara ca Bujumbura mu makuru y'imibano. Ubukene bw'umuyaga nkuba biturutse kuyononekara ry'ivyuma vy'ishirahamwe Regideso muri zone Ngagara ya komine Ntahangwa burahanze abanyagihugu. Ibiteye ingorane kuruta muri kino gihe nibijanye n'ubutunzi hamwe n'umutekano. Imirimo imwe imwe y'abanyagihugu yarahagaze, kurundi ruhande naho abasuma biki kumwiza bagatera bagwirirana. Inkuru ya Ines Gakiza. Inyuma y'ukwezi kurenga abanyagihugu muri zone Ngagara atamuyaga nkuba bafise, abasuma n'abagizi ba nabi basigaye bikika ijoro kugira bagirire nabi abanyagihugu. Uyu munyagihugu avuga ko barara bicaye ku gutinya kwibwa. Turasabye mutubarize Regideso icyo yoba ikorahora abanyengagara mu kubima umuyaga nkuba. No kuri insecurity iraturembeje ngaha ayi abasuma barikika mu mwiza. Kwa gatatu hede bagiye mu ya kane basanga abantu hakikare mu kabare bazana imipanga n'inkoho barabafite bafite bose. Nta murongozi n'umwe aradushikira araza kuduhumuriza. Uba basuma murahangana gutya akakwirukanga nawe ukamwirukanza turara twicaye. Uretse ico kibazo c'umutekano, ukutagira umuyaga nkuba biriko bituma kandi abadandaza n'abikorera utwabo bo muri iyo zone ya Ngagara bakora bahomba, yaba abadandaza amata, abafise ubunywero, abakora umwuga wo gusudira, bose babuze ayo bacira nayo bamira. Hari ingaruka ku butunzi, hari ingaruka ku magara y'abantu. Abantu bahora bibunganya basubiza amata ubu barasheshe. Hari abo mu kabare abasudira, hari amagarari, amasaro de coiffure, ubuje kwimwesha byaje bukamazone ubuje kwimwesha. Umaze abantu murabe amateleviziyo. Abakozi b'ishamwe Regideso bamaze gushika ku rubuga aho muri zone Ngagara bamenyesha ko ikibazo gihagaze ku nsinga z'umuyaga nkuba za Regideso zica mu kuzimu. Kuri ivyo uruganda rwa RPA ntiturashobora kuronka Dr. Ingenieur Major Jean Albert Manigomba, umuyobozi mukuru w'ishirahamwe Regideso. Urakoze Ines Gakiza. Tugume ngaho nyene ku mugwa mukuru w'ubutunzi tubabwira ibijanye n'amabarabara atari make yo hagati ngaho mu gisagara ca Bujumbura cyo kimwe na yagihuza n'izindi ntara zo hagati mu gihugu atera yononekara uko bukeye uko bwije. Muri kino gihe c'imvuraho ibintu bikaba vyayangaye. Uyu munsi uruganda rwa radio RPA rwahisemwo kuraba ibarabara ry'igihugu nimero 9 niriva mu gisagara ca Bujumbura rigana mu ntara ya Bubanza. Iryo barabara uyu munsi ntawo bakimenya ko ryigeze kwitwa ibarabara rya kaburimbo. Idonido na Dani Claire iratwumva. Uw'amaguru ashaka kuhaca, uw'ikinga ashaka kuhaca, uw'imoto ugiye ukazi ushika washafuye. Iyo midogo mwumva ni yumwe mu banyagihugu asanzwe akorera mu ibarabara ry'igihugu inimero 9 riva mu gisagara ca Bujumbura ryerekeza mu ntara ya Bubanza. Kumwe n'abandi bashoferi basanzwe bakorera muri iryo barabara bemeza ko ibinogo, ibidengeri vy'amazi hamwe n'ivyondo ari byo birangwa muri iryo barabara. Uyu munyagihugu we avuga ko kuri camwe ari ibibazo bidasanzwe haba ku bagendesha n'amaguru, amapikipiki, amakinga cyo kimwe n'abimiduga. Akavuga ko badatahura amafaranga y'amakori birirwa baratozwa icakora. Amarose bari ibyo barabara rya Bubanza. Duhereye no kuri Sotebo ufite ikintu cy'ikigendesha, amamodokari, amamoto, ibyo ntibafite n'amakinga arafite ikibazo kuko nawe nyine naronkingene akanyagikinga ry'ubuye. Ubundi n'akamaro k'ibara na modokari yaraheze. Ibara ry'ikirundi nyene ririmo amashimo ateye ubwoba. Bakuva kuri Sotebo Bubanza genda nabi cyane, genda nabi gose n'abara batwumvura rihari barabara nyene y'ikirundi y'amashimo gusa. Ko nshaka kugenda imodoka yariho ipakiye nk'umuzigo nibazo bikomeye cyane. Nta hantu na hamwe vyose aganiriza ni ibinogo
gusa ari ingorane kuva kuri kote gushika Bubanza mwarabaye isoni ukiyumvira amahera dutanga ku munsi y'amastasiyone n'amakamba ari muri Bubanza amakontorore tekinike y'imiduga ateye ibintu n'agahinda kabisa. Ibi ntaho bigeze rero abanyagihugu bavuga ko bigoye gutahura kubona ibarabara nk'iryo rimera ukuraho abategetsi barorera bagasaba leta kwikubita agashi ikarisanura. Ibintu kweri ibintu bigoye gutahura ibyo abarongozi bariko baradukorera yego kabisa byaraheze mu Kirundi yego byaraheze byose byaraheze nta saganirizo ihari. Ibyo rero twashaka leta igira ikora ibarabara kuko byatumariye ibyuma kandi bisanga muhera ku munsi ku munsi n'ibyuma ducisha muri iryo barabara byaheze nta kantu gateye igisa neza. Ijeho imodoka kuva kuri kote gushika Bubanza uri umushoferi ushika warushe munyura n'ivora ushika umeze nabi cyane urangiza umunsi umubiri wose ukikoma ingorane. Urugendo rwa FPA ntiturashobora kuronka abo mu gisata kijejwe ivy'amabarabara mu Burundi kugira bagire ico bashikirije kuri iyo myidogo. RPA uyu ni wa mwanya wahariwe ikiganiro ubahuka. Uyu munsi tukaza kubayagira ku kwinjira mu ntambara ya Kongo ku Burundi nk'umuhuza hamwe n'ingaruka zishobora gukurikira. Ikiganiro ubahuka tugishikirizwa na Josiane Muzaneza. ubahuka Uburundi muri kino gihe nibwo burongoye umuryango w'ibihugu biri muri Afrika y'ubuseruko EAC mu mfunyapfunyo. Ivyo akaba ari navyo vyatumye President Evariste Ndayishimiye atuma inama y'abakuru b'ibihugu bigize uwo muryango. Inama yari igamije gutorera umuti ibibazo by'umutekano bizingamitse igihugu ca Kongo n'akarere. Mu ngingo zafashwe harimo ko imigwi igwanya leta ya Kongo co kimwe na leta ya Kongo nyene bashira ibigwanisho hasi bakagiriranira ibiganiro. Ariko ako gahengwe kakaba kamaze umwanya urumera kuko umwe muri iyo mihari y'abagwanyi yahavuye atangura kugirwa k'ibitero na leta ifadikanije n'iyindi migwi yitwaje ibigwanisho yishigikiye. Eka n'igihugu c'u Burundi kikaba cahavuye kirungika ingabo zaco gufata mu mugongo leta ya Kongo mu gutuza abagwanyi bo muhari M23. Mbega none uko kwihindukiza mu ijambo bishobora kugira ingaruka izihe ku gihugu c'u Burundi? Mbega ijambo rishikirijwe n'uramutswe Burundi muri kino gihe ari nawe ahagarariye umuryango wa EAC rizosubira kugira ingufu mu bijanye no guhuza izo mpande zibiri? Ngibi bimwe mu bibazo tugire ngo ducijya nino muri iki kiganiro tubifashijwemo n'abatumire bacu aribo Federico Bamvuginyumvira arongoye urunani Sefor Arusha rwishinze kugarukana amasezerano ya Arusha akongera akaba yanahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu c'u Burundi hamwe n'umushingwamanza Vital Nshimirimana. Kuri mikro muri kumwe na Josiane Muzaneza. Kazi ndasubiye kubaramutsa. Nk'uko mubizi igihugu ca Kongo kimaze imyaka itari mike kiri mu ntambara. Ivyo bikanatuma ibihugu bibanyi vyaco navyo nyene biguma mu ruhagarara, ari naco gituma makungu yari yagerageje gusukamwo mabisi mu kurungika inteko naho vyabaye imfagusa kubera ko inzira yo gushira mu migere ataco yigeze ishikako. Ni naco gituma ibihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko vyaciye bija hamwe bigatanguza ibiganiro hagati ya leta ya Kongo n'abayigwanya. Ariko naha nyene umusaruro ivyo bihugu vyari vyizeye ntibashoboye kuboneka. Biga none ni iki catumye uwo mugambi wo kugarukana amahoro muri Kongo biciye mu biganiro usendwa atani iminsi heze? Aha Federico Bamvuginyumvira ashira ikosa rinini kuri perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye anarongoye umuryango wa EAC kuko ariwe yatanguye kurenga ku masezerano yari yatewe ku mukono n'ibihugu bigize uwo muryango biraheza bivyura kajagari. Muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo subwa mbere haba ikibazo c'imirwi igwana. Yarigeze kuba nkuko mu mwaka wa 2012 aho haca haza ingabo zivuye muri Afrika y'Epfo no muri Malawi no muri Tanzania zari zije gusahiriza barya bari basanzwe muri Kongo bari bariyo harimo na imyaka 20. Ukuvuga Nations Unies afise abasoda benshi barenga 20,000 muri Kongo, ariko byabananiye byarabateye kuba amazi kuzana amahoro n'umutekano muri ico gihugu. Niho rero ibihugu bihurikiye mwishira hamwe yase kuvuga ibihugu vya Afrika y'ubuseruko harimo n'u Burundi, kandi iryo shira hamwe rikaba ritwarwa na perezida w'u Burundi biyumvira bati kugira natwe tugira ico tumara dufashe Kongo, kuko Kongo turi kumwe reka twarungikire abantu bo muri bihugu vyacu bagende kubafasha kugwanya iyo mirwi. Rero abasoda barajayo, ariko hagati aho
yaho perezida w'u Burundi aragenda arumvikana na Tshisekedi amasezerano ya babiri yuko amurungikira abasoda baza kugwana mu ruhande rw'abasirikare ba Kongo. Rero ikibazo mbona aho kiri nuko iryo ayo masezerano ari mwiki avuga iki, kuko abo basoda saba perezida ntafata abasirikare b'abarundi nk'uko umenga nabiwe n'abasirikare b'igihugu. No kuvuga abarundi turafise uburenganzira bwo kumenya ingene abasirikare bacu ariko barakoreshwa muri Kongo, ico bagiye gukorayo, amasezerano abagenga, abagiriye y'ibibazo bigenda gute, bahambwa gute, batanwa gute. Ivyo byose n'ibibazo tubwirizwa kumenya ingene ibintu biriko biragenda. Rero nkavuga nti umukuru w'igihugu yitege ko iki kibazo azokibazwa. Abantu bako barapfira muri Kongo, burya uyu munsi n'umukuru w'igihugu, ariko ejo atakiriwe burya ibi bintu azobibazwa, kuko ayo masezerano azobwirizwa kuboneka, kandi atabonetse bizomubera ingorane. Hanyuma urumva ari ikibazo gica kiba nuko abo basirikare ba Kongo harimwo abarundi baca bahurira na babandi kandi bari muri ryashira hamwe barimo n'abarundi, ugasanga rero ku rubuga ingene ibikorwa biri bugende biragorana. Ari naco gituma bumva bakubera bakutumvikana, bamwe barashwe abandi batewe, ugasanga rero aho kuzana amahoro bariko baradurumbanya ico gihugu, aho kuzana amahoro ahubwo batera umudurumbanyo muri ico gihugu. Uretse rero ako kajagari leta y'u Burundi iriko irakokeza mu gihugu ca Kongo, n'abasirikare b'abarundi barungitse kugwanya umuhari wa M23 ntiborohewe kubera ko bapfa ku byinshi cane ntibanahambara imiteka bivanye n'ingene barungitswe muri ico gihugu mu kinyigiro. Ubu abatari bake bakaba bibaza ingene inyuma yaho bigaragariye ko Burundi bwarenze ku masezerano buzoshobora kubandanya guhuza izo mpande zibiri zishamiranye. Aha umushingamanza Vital Nshimirimana avuga ko naho Burundi butari kwisuka muri iyo ndwano iri kibera Kongo, bitari kubushobokera kurangura neza igikorwa c'ubuhuza kuko atawutanga ico adafise. hariho ibyo tutomugora ko cyane ni nk'ibyo kurondera gutatura ayo matati, kuko twibaza yuko hariho ahantu ageza, hariho ageza kubera ntashoboye gutorera umuti ibibazo by'ikindi gihugu, kuko n'ivy'igihugu ciwe biramunaniye. Hanyuma ikibabaje cyane cyane ni uko ariko arashorera bisongoye abana b'u Burundi, abarungika mu ngwano atanyungu nimwe babifisemwo, abarungika ku ngwano iri kigwana hagati y'abakongomani, hanyuma tukabona abarundi baja kumaramarirayo, tukabona abarundi baja kwicigwayo, tukabona abarundi baja gukora amarorerwa ku bundi butaka. Hahejejwe zibiri twarumvise yuko abasirikare b'abarundi bagiye guturira amazu y'abatutsi mu mitumba ya Masisi. Ivyo ni ibyaha by'agahobeраmunwa bishobora mbere n'ukuba ibyaha by'ihonyabwoko bishobora kwagirizwa abo basirikare b'u Burundi. Hanyuma abasirikare b'u Burundi barafashwe, bamwe mbere baranishwe bambaye imyambaro ya gisirikare ya Kongo. Ivyo nibyo bita perfidi, ni ibyaha by'intambara, kubera yuko umuntu iyo ari mu ntambara ategerezwa kwambara umwambaro umwerekana, bakamenya uwo ari we, bakamenya ahakukira, bakamenya uwumutwara, ku buryo habaye ikibazo bamenya uwo babaza, hanyuma iyo agizwe imbohe bakamenya uwo bamushikirije. Ni ukuvuga rero yuko wofata afise yambaye umwambaro w'igisirikare ca Kongo, boheza bakamushikiriza igisirikare ca Kongo, hakumushikiriza igisirikare c'u Burundi. Ni ukuvuga yuko nabo basirikare b'abarundi baraheza bakahombera cane, kubera baba bari mu ntambara itagira izina, bari mu ntambara batumva, hanyuma kandi ibibazo byose vyobashikira nta numwe bashobora kubibaza. Hanyuma rero uno munsi kumva umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye adashobora gufasha kugira ngo atorere umuti ikibazo ca Kongo, ivyo nibaza yuko bitagenewe bose, biramurenga nibaza yuko baramugoye kugira ngo ushobore kuja guhuza abantu. Ubwa mbere bwobwo urirengera, ntihagira aho uhagarara ukumva intambara, ukumva yuko abantu ubafata ku rugero rumwe, ukumva yuko abo bantu keneye kubumviriza, umwe wese akavuga ivyo asaba, umwe wese akagira ivyo ahevye, umwe wese akagira ivyo mumutegetse mbere kugira ngo akore, kugira ngo intambara ihere. Iyo rero umukuru w'igihugu c'u Burundi avyutse akaja kwisuka muri iyo ntambara, birumvikana yuko ca gikorwa yari gukora nk'urongoye umuryango wa Afrika y'ubuseruko ntaba kigikoze.
none ko kwihindukiza mu ijambo kwa perezida Ndayishimiye kwakiriwe gute no mu M23 wari wizeye ibiganiro inkurikizi zo zishobora kubiziye inyishu ni mukanya nijisho ni gutwi n'ijwi ry'abanyagihugu. N'ubu ikiganiro ni ubahuka tukaba turiko tuganira ku kwisuka ku Burundi mu ntambara ziriko zibera muri Kongo kandi uburongoye Burundi ari we yitwa ko ari umuhuza mu muhari M23 ugwanya leta ya Kinshasa bakaba rero bakiriye nabi cyane iyo ngendo ya leta ya Gitega nk'uko bishikirizwa na Bertrand Bisimwa ahagarariye abo bagwanya. En fait, nous avons obtenu du président Ndayishimiye des garanties pour le bon déroulement du processus. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yari yatwijeje ko bizogenda neza. Umukuru w'igihugu Ndayishimiye yatwereka ko atahura impamvu dutuma turwana, anatubwira kandi ko azi neza ko inzira umuryango w'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko wafashe ari nziza kuko ari izofasha gutorera umuti ibibazo dufise. Ariko mu ngiro siko byahavuye bigenda kuko twahavuye tugwa mu gahundwe tubonye ibiriko bibera ku rubuga. Nk'uwivuganiye na Perezida Ndayishimiye mbona nkubone birangora gutahura ingene abasirikare b'u Burundi bahindutse abansi bacu uyu munsi. Sinumva na gato ingene Burundi busanzwe bunarongoye umuryango w'ubumwe bwa Afrika y'ubuseruko aribwo buca inyuma bugahonyanga bukongera bugasambura amasezerano yo kugarukana amahoro yari yatewe ku mukono n'ibihugu bigize uyu muryango. Soldats burundais comme ennemis aujourd'hui. J'ai du mal à croire que le Burundi, qui est le garant du processus, parce que c'est lui qui pilote le processus, j'ai difficile à croire qu'il peut passer outre le processus. Et je peux vous dire que jusque maintenant, j'ai du mal à me l'expliquer. J'ai du mal à me le convaincre. Parce que quand j'ai croisé le président burundais, Ushikino saha biransiga kuko igihe naganira n'urongoye igihugu cy'u Burundi namubonyemwo umugabo w'ijunja n'ijambo arajwe ishinga nuko ibihugu byacu byogira amahoro. Namubonyemwo umuntu arota amahoro n'umwumvikano mu karere k'ibiyaga binini kugira imigenderanire no guhanahana ibidandazwa bishinga imizi ibikorwa by'iterambere bigatangura. Nivyo nari natahuye kuri we, sinigeze ndamusomamwo inforo yo kurwanya umuhari M23 ariko ubu ndi mu kajembe gete naratangaye cyane. En fait, c'est ça ce que j'avais compris en lui. Je n'avais jamais lu dans le président Ndayishimiye l'intention de faire la guerre au M23. Mais maintenant je suis surpris. Mbega none ko umuhari M23 umaze kumenyesha ko wahemukiwe na President Ndayishimiye ukongera ukanamenyesha ko ubugiye gufata abasirikare b'u Burundi nk'abansi bawo, inkurikizi zishobora kubizihe ku Burundi n'abarundi. Aha President Bamvugiyumvira arongoye umuhari Sephora Arusha arashikiriza amakenga afise yo kubona iyo ntambara itandukira mu Burundi atagikozwe ngo habe ibiganiro vuba bwangu. Inkurikizi ya mbere nuko ibibazo byo muri Kongo ibi hagati y'abanyekongo imirwi igwana boyikuyeyo igasubira iwabo hanyuma hagasigara abanyekongo bari muri Kongo. Nukuvuga namba hariho abavuga ikinyarwanda hariho n'abavuga ikirundi hanyuma bakicara bakavugana ibibazo by'iwabo, twebwe tukagenda nk'ababera abashinga ntaye kugira ngo haboneke umuti nyawo worama. Uwo muti nawo wotuma mu Burundi haba amahoro, mu Rwanda haba amahoro, Tanzania iba amahoro, Kongo igira amahoro. Kuko ibyo bihugu uyu munsi umva nivyo bifise impunzi, bifise impunzi z'abarundi, birafise impunzi z'abanyarwanda, birafise impunzi z'abanyekongo. Abanyekongo bari Burundi, bari mu Rwanda, bari muri Tanzania, abarundi bari muri Tanzania, bari mu Rwanda, bari muri Kongo, bari he. Ugasanga rero iyo ngwano ituma ako karere katagira amahoro ibwirizwa guhagarara, kandi abo yihagaritse nabo bakuru b'ibihugu nyine babwiza kwicarana bakavuga bati umwe wese ikibazo kimwega ni ikihe, umwe wese akagira uruhara kugira ngo amahoro aboneke muri kajya karere. Uyu perezida rero Evariste arafise uruhara kandi yabwirizwa gukorera ku mugaragaro kugira ngo abarundi, abanyarwanda, abanyekongo, abatanzania ibibazo bihari tubishira habona hanyuma tubitorere umuti. Iyo ni inkurikizi yoba nziza
hamwe ibyo byofata iyo nzira. Ariko nkurikizi mbi nuko iyo ngwano ishobora kubandanya, bamwe bavuga bati twebwe tutumvirijwe tutaronse inyishu turarondera au inyishu zacu. Uyu munsi inkurikizi mbi ndiko ndabona nuko umwe wese ariko aragira uruhara muri iyo ntambara igiye kuza, kuko ni ngombwa ahantu hari imitima mibi, ahantu hari bigwanisho, ahantu habuze inzira za politike haduka intambara. Kajya karere mu gifaransa mvuga c'est une poudrière. Rero ajya mu Burundi uravye abantu bagiye muri Kongo kurwanya M23 ishobora kubiruka inyuma igenda gusubiza umwansi yo yajava, twinjiye mu ntambara mu Burundi birashoboka. Ayo makenga y'uwo munyepolitiki yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu iyo bafite ishingiro. Inyishu tuyihabwa n'umuvugizi w'uwo muhari mu kiganiro ijambo n'igwayo ca RPA cyo kuri uyu w'Imana, Majoro Biringoma yamenyesheje ko bavivuye ko Burundi bwiyemeje kubagwanya kandi ko nabo biteguriye kubyivuna. Leta y'u Burundi yararungitse abandi baza gufasha abarokotse, barungitse indege za gisirikare 5, imwe irimwo 120. Murumva ko hari batayo baciye barungika ahigoma. Nimba waranakurikiye itangazo rya leta y'u Burundi, ni nkuko bamenyesheje ko binjiye ku mugaragaro mu ngwano. Biratubabaza kubona umukuru w'igihugu ari nawe atwara umuryango wa EAC yarungitse hano ingabo mu mugambi w'akarere, none atanguye kwica abakongomani mu gihugu cabo. Yagize idiri na perezida wa Kongo ngo bice umugwi w'abanyekongo. Ivyo ntawo bisabirako, ntawo byihanganira na gato. Baravuga ko inzara ari umuhanuzi mubi, ngira yihigira inoti, ariko harimo ikiguzi c'ukwica abantu. Umugwi w'abantu, abatutsi, reka tubivuge uko byitwa. Leta y'u Burundi imenye ko twe atamukino, ivyo turimwo sukuyuba. Turabakongomani turiko duharanira ikintu c'iteka, naho yogira ivyo apfunditse na perezida wa Kongo amenye neza ko batazopfa batsinze. Ntawe uhona ubwoko kanaka mu gihugu cabwo. Ndetse namwe bakunzi ba RPA nino kura n'amajambo aremereye cyane usozereye iki kiganiro bahuka c'uyu munsi. Twizere ko abo vyiga bagiye kwicarana bagatorera inyishu yashe ico kibazo inganda zitaratikira. Ndashimiye abatumire bacu ku mwanya baduhereye, ndashimiye namwe mwese mwari muduteze yombi. Duhana isango ku munsi wa kabiri uza mu kindi kiganiro. Josane Muzaneza mwari kumwe kuri mikro, ndabike bantu ndabipfuriza kururanirwa mu banyu no mu vyanyu. Imana ibandanye irinda Burundi n'abarundi naho butaha. Ubahuka. Ni hano kuri kino kiganiro ubahuka duciye dusozerera amakuru yo kuri wa 21 Munyonyo umwaka wa 2023. Mwakoze mwebwe mwese mwari muteramanye natwe, nshimira kandi nabagenzanje bafashije kuyegeranya hamwe n'abahinga b'ivyuma batumye mvuga mu kanyumva. Manero ninge ko nari kuri mikro, ndabasezeye ndabipfuriza amahoro iwanyu.